Imana kuri uyu munsi udasanzwe kandi ndashimira Imana ku butumire bwa pasteur twaganiriye mu minsi yahera arambwira ikicipfuzo nkuko yabivuze kuri anniversaire gira kane narashoboye gukurikirana ndumva intahe ndumva ivy'Imana iriko irakora hano hantu kandi nivyo ko ari rya mbere nje ariko urumva biraryoshe kuza abantu bariko baraserebra abantu bariko barahimbaza yarambwiye ijambo tuzokwiga ko muri iyi minsi 5 rivuga kuri Ebenezer bivuga kuri iribuye abantu bashizeho nk'icibutso kugira ngo basubire kandi kwiremeshereza mu Imana ikora yuko hakibibutse. Yesu ashimwe cyane. Rero ndanezerewe kuba hano hantu mu buryo budasanzwe nkuko babivuze pasteur de papa wewe ni kenshi aje ngaha nkunze kumwita ministre chargé des relations extérieures muri live center aragenda cyane jewe nsohoka gake cyane ntasohotse ndi hanze y'igihugu ngendera amashengero make cyane ariko Imana yabinyemereye ndasohoka rero naho Imana aranyemereye kuza aha hantu. Yesu ashimwe. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Rero mbwira umuntu mcana ati bon appétit. Vya presentation turazinanye ntaco ndabivuga ko birebire tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana rakeneye umuntu amfasha gusoma Bibiliya aza kumfasha gusoma Bibiliya y'ikirundi neza hama tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndizera yuko muri iyi minsi tuzobana hano hantu ndizera ko hari Imana igomba gukora. Yesu ashimwe cyane. Bwira mugenzi wawe uti hari Imana igiye gukora. Ijambo numvise ryo kuvuga uno munsi muri kino gitondo ni ijambo ndabizi neza naho hozi ivyabona ndafise ivyabona turi kumwe ni message atana rimwe ndayivuga mu buzima bwe wanje ariko ni message Imana yampaye twahora mu rugendo na madamu twashitse ejo ku mugoroba kandi twarihuse gutaha kuko narinzi ko mfise iki gikorwa cindwi yose hano hantu ariko kandi numva ndyoherewe Imana kandi ushobora kuba utabimenyereye ko kumbura wowe utari umwigisha w'ijambo ry'Imana hari igihe Imana iguha ijambo ry'ahantu ugacumenya ko ariyo yakurungisa. Haleluya. Haleluya. Kumva iraguhaye ijambo. Yesu ashimwe. Hariho teme tuzoba turimo muri kino muri iyi ndwi yose nzohagararako ariko no munsi ndashaka gushiraho ico no kwita agaparenthèse canke akantu kakabijya ko ku munsi wa Mungu mvugana n'ishengero. Uyu munsi shaka kuvuga nk'umwungere. Yesu ashimwe cyane. Kandi shaka kuvuga ijambo ry'umwungere. Yesu ashimwe cyane. Ijambo shaka gusoma riri muri Luka gice ca 17 ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 19. Luka gice ca 17 murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 19. Aha 17 kugeza 19 handitswe ngo baratabaza cyane bati Yesu mwigisha tugirira imbabazi. Ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke abaherezi. Bariko baragenda barakira barahumanuka. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima kandi uwo yari umusamariya. Yesu arabaza ati ntibahumanutse bose ko ugarutse ntibahumanutse bose uko ari 10 abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari umunyamahanga? Kandi aramubarira ati va hasi ugende ukwizera kwawe kuragukijije. Amen. Amen.
Amen. Ndashaka gutangura n'iki cimviro duhimbaza imyaka 4 Imana ishizeho iri hema. Haleluya. Uyu munsi ndagomba gukoresha ijambo rivuga ihema, ntashaka kuvuga ko mutubakishije amatafari, ariko nshaka kuvuga ikigereranyo c'ahantu abantu b'Imana bamye bakoranira kuva mu isezerano rya kera. Ihema, ahantu abantu bahurira, ariko bakahahurira Imana itumbereye kubagirira ubuntu bwayo. Iki ni kibanza c'ubuntu. Mu kibanza c'ubuntu n'ahantu twakirira ivy'Imana, n'ahantu Imana idusanga, n'ahantu Imana ivuganira natwe, n'ahantu Imana iduhera amasezerano. Ishengero canke umuryango w'abizera ukoraniye ahantu hamwe, nkuko pasteur yabivuze, mu vyumba vyinshi bitandukanye, ariko byose bigize ubwami bw'Imana, bigize inzu ya papa. Habamwo uburyo bwose, icumba cose gifise uko gisa, uko gisize, kandi icumba cose kikagira amavuta yaco, kandi icumba cose kikagira abantu bakigenewe. Hakaba abantu, hariho abantu b'inzu yose. Yesu ashimwe cyane. Kujya no mu miryango yacu tutahisemwe aho tuvukira, mu burongozi bwa mpemu yera yarakuzanye hano, akugira umwana wo muri iri hema, akugira umwana wo muri iyi nzu, kandi asanga Imana yakugize umwana wo muri iyi nzu, n'ingaburo zawe n'ibikurera vyawe n'ibigukuza vyawe. Nukuvuga ngo hari ubuntu bw'Imana bukugenewe uzosanga muri iyi nzu. Hariho ivyankenegwa vyawe biba muri iyi nzu bitaba mu yindi. Hariho ibintu vyawe Imana yatumbereje hano hantu, kuko yarizi ko nawe igutumbereje hano hantu. Ihema tubamwo canke iryo twegukira, ntituribamwo kubera ibigumbagumba canke kubera izindi mpamvu zo mu mubiri, ariko aho tuhaba kubera Imana yashatse ko tuhaba, kandi ifise ico yageneye kuduhera aho hantu. Itaduhera handi kuko itananiwe kuduhera handi, ariko kuko ari Imana y'urutonde. Haleluya. Kandi kuko kwizera kwacu tuyigirako, nigihe tunayizera no mu tuntu twose tugize ubuzima bwacu, ku buryo umuntu w'Imana arongorwa na mpemu w'Imana. Kandi muri ubwo uko wubahiriza uburyo Imana ikurongora, akaba ari ubwo buryo nabwo Imana ikugira guti ikubahiriza. Mu mahanga yose Imana niyo itoranya ku butoni, ariko kandi Imana igirira neza abayubaha bose. Kubaha Imana si uguca bugufi gusa mu nyifato yacu, ariko kubaha Imana ni ukubahiriza urutonde rw'Imana uko rusanzwe rumeze, uko rukogwa, kuko ico wubashe nico kiguhesha umugisha. Ico wubashe nico Imana ikoresha kuguhesha umugisha. Aba bagabo twasomye Bibiliya ivuga ngo bari bagwaye imibembe. Muri Israeli y'abantu bagwaye imibembe, no mu kigereranyo c'isezerano rishasha, imibembe isobanura ukwandura k'uburyo bwose, canke igihajije, canke ikitwanduje, canke ikidutandukanya cose n'Imana. Abantu ba kera hariho amategeko kubajanye n'abagwaye imibembe, ingene birukanwa mu gisagara bagashigwa mu bindi bisagara, guhera bakibona ibimenyetso vy'imibembe ku mubiri wabo, birukanwa bakabasuka mu bisagara vya kure, kugira ngo uko imibembe igenda yiyongera bapfireyo, ariko ntihagire wo banduza mu bantu bazima. Bavyita uguhumana. Abahumanye rero barirukanwa bagashigwa hanze y'igisagara. Aba bagabo rero bashika kuri 10 bari mu bantu bagwaye, nta wasubira kuza kubaraba, ntawo mu muryango wabo yagaruka kubaraba, batandukanywa n'abantu bagasigwa kure, kuko ingwara bari bafise, kuko itakira yari ingwara igaragaza ikibazo kidakosorwa, bigatuma rero baharirwa ivomo bagashigwa kure y'igisagara. Bibiliya iravuga rero ngo aba bari hirya y'igisagara, Yesu yinjira mu gisagara, urumva ko yagomba kwinjirana hirya y'igisagara, no kuvuga ngo bari kuri frontiere y'igisagara, hafi gusukwa hanze y'igisagara. Ngo bagize gucya babona Yesu ashitse, baramuririra, baramwinginga ngo mwami dukize, mwami. Batangura kumuririra, batanguye kumurira, bamutabaza, bamusaba ngo tugirire neza, dukize. Bibiliya ivuga ngo Yesu bamutera akagongwe, arababwira ati murakiza, ariko ni mugende kwiyereka abaherezi, mugende kwiyereka abarongozi banyu.
kugira ngo bamenye ivy'Imana ikoze. Iyo ari incuro igira kabiri Yesu arungika abantu, mu ncuro nyinshi Yesu yarungitse abantu, ariko iri incuro igira kabiri ababwira ngo nimugende muje kwiyereka abaherezi, genda mwiyereka abarongozi mubereke icakoretse. Aba bagabo birivuga ngo bagiye mu nzira barakira, uko ari bose barakira, ariko bageze mu nzira umwe asubira inyuma agaruka kuraba Yesu, ngo azasemerera amuhimbaza, avuga n'ijwi rirenga, avuga ubukuru bwiwe, agira louange na adoration, avuga ubukuru bw'Imana, afise umutima wo gushima, aza yeruye gose n'urwamo rwinshi. Muri uwo mutima we wo gushima ashitse imbere ya Yesu ngo amwikubita ku birenge, atangura kumuhimbaza, atangura kumuvuga. Yesu ahejeje aramubaza ati, mbega ko nabarungitse muri 10 abandi 9 boba batakize? Vyoba vyashobotse yuko navuze gukira ku buzima bwanyu, ariko bamwe bagakira abandi ntibakire, bigasanga ari wowe wenyene wakiza abandi batakize? Kuki ugarutse wowe wenyene? Kuki ari wowe wenyene yagarutse? Yesu aramubaza ngo abandi bari hehe? Ariko Yesu agize gutya asanga uwamugarutseko si umwisirayeli, ni umusamariya. Ni ukuvuga ngo yava mu moko adafitaniye isezerano n'Imana. Nta mahirwe yari afise yo kugendererwa n'Imana, nta mahirwe yari afise yo gutabagwa n'Imana, ntiyari mu gitigiri c'abatabagwa. Ariko kuko azi ko agiriwe neza atabibereye, vyamuteye kugaruka kuzana ishimwe kuwahejeje kumukorako, aza kumushingira intahe. Ariko abibaza ko babibereye, abibaza ko babikwiriye ntibagarutse. Ariko nimba baciye baja kuraba mace kuri uwo mugoroba, nimba baciye baja kurya brochette kuko bari barataramuwe, bamaze gukira ntibigeze babona akamaro ko kugaruka gushima. Bamaze gukira ntibigeze babona akamaro gakomeye ko kugaruka kwiyerekana. Ariko kandi agahimbo k'igitangaza kabatuma bangara. Igihe uwundi amaze kubona igitangaza, ivyimviro vyiwe vyagarutse ku isoko ry'igitangaza, agaruka aho yagiriwe neza kugira ngo aze gushima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turi mu myaka imeze nk'iyi. Turi mu myaka aho abanyeshengero canke abizera badakora ibintu ngo babikore neza nk'uko vyavuzwe. Turi mu myaka aho abantu bakora ibintu bakabikora igice. Turi mu myaka aho tutumvira Imana bikwiriye, ariko ukumvira kwacu kwacitse uko igipasu, nka ya mabiye twakina muri primaire, uhejeje kujya ibiye. Mwarakinya mabiye? Hari igihe wajya bakaguha igipasu, agashira muntu akagashira ibipasu wamuriye, wowe karondera rishasha akaguha igipasu. Uyu munsi dufise aho abantu mwishengero banywana n'Imana uburyo bw'igipasu. Ni naco gituma kuko tubana n'Imana mu buryo bw'igipasu, no kugendererwa kwacu nuko igipasu. Kubera iki aba bantu batagarutse kandi barakize? Iyo turi mu nzu y'Imana, Imana iradukorera ibintu bitangaje. Mbaye mwishengero nk'umwungere, mwishengero n'ahantu ubona ubuzima bw'abantu buhinduka mu buryo bwose bw'ibihinduka bishobora guhinduka mu buzima bw'abantu, kandi ukabona ibitangaza vy'Imana. Abantu kenshi iyo batanga imitwaro barigaragaza, ariko abantu iyo bayishuwe baranyika. Urahura n'umuntu ukamubaza ngo vya bindi vyagenze gute nyuma y'imyaka 3 utamubona, akakubwira ngo pastor ngega sinakubwiye ngo narishuwe.
byaraciyemo narishuwe ukumva umunezero uvanze n'ikofe kuko uyobegwa ingene umuntu akurondera afise ikibazo ukayobegwa ingene adasubira kukurondera yaronse inyishu nkuko umenga twebwe turabaganga umuganga niwe ukiza utagaruka kumuraba ariko ihema Imana yagushizemo iyo wishuwe uragaruka. Ndagomba kuvuga ngo inzu y'Imana ni kibanza c'imigenderanire. Ntiturabakozi b'ibitangaza ariko kandi ishengero ni kibanza c'ubunywane n'ubucuti aho tumenya ivyakoretse nkuko dusanzwe tumenya ibitarakoreka. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Muri iyi myaka ine ndazi ko hari abantu Imana yagendereye. Muri iyi myaka ine ndazi ko hari abantu baherewe ijambo muri iri hema. Muri iyi myaka ine ndazi ko hari abantu Imana yishuriye hano hantu. Muri iyi myaka ine ndazi yuko hariho abantu baterewe intege muri kino kibanza. Muri iyi myaka ine ndazi yuko hari ikintu Imana yakoreye aha hantu. Muri iyi myaka ine ndazi ko hari ijambo ryo kwirurwa Imana yaguhaye. Mbega wowe waragarutse kwiyereka abaherezi ukavuga ngo hari ico Imana yakoze kuri vya bindi twasengera. Mbega muri rya jambo ry'ukwezi k'umunani hari icakoretse gifatiye kuri rya jambo canke bimaze gukoreka waranyitse. Ngira ndakubwire ngo uyu muntu yaragarutse agaruka kuraba Yesu. Agarutse kuraba Yesu, Yesu aramubwira ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Bisobanura ngo abandi 9 nubwo bakize ntibagaruke. Uyu mugabo yaronse iki? Yaronse plus, yaronse akarusho, yaronse ikindi gitangaza kirenze kuko hari bitangaza bikurikirana kubahiriza urutonde. Uyu mugabo yari umwisirayeli ntiyatumbereye abaherezi kuko bari abaherezi ba Isirayeli. Amaze kwisanga ari umusamariya atari umwisirayeli, asanga nubwo bahawe directive yo kuja kurondera umuherezi, asanga we ntiyo batumbera ari umunyamahanga, ariko amenya Yesu nk'umuherezi mukuru, amugarukako, aramutumbera, aramwunamira, aramuhimbaza, aramuhishimwe. Yesu nawe akora igikorwa c'abaherezi, aravuga ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Kuko igitangaza c'Imana ntikibicuzuye iyo utujuje urutonde rw'Imana. Iyo ntujuje urutonde rw'Imana hari ahantu ngabanukirwa mu kubona Imana. Kubera ko aba bantu batagiye mu baherezi, kubera ko aba bantu batagiye kwigaragaza. Nagerageje muri iri joro kwiga kuri iri jambo, ngerageza kumva igituma Imana yashize mu mutima iri jambo. Ngenda mu gitabo c'Abalewi mu gice cacu sinza kuhasoma, ariko mu gice cacu ca 14, mu gice ca 14 c'Abalewi imirongo irenga 30 ivuga ico abaherezi bakorera umunyamibembe. Iyo umuntu bamutoye imibembe bamuzana imbere y'abaherezi, abaherezi nibo bakora igikorwa cyo kumwirukana mu bantu. Abaherezi nibo bakora igikorwa cyo kumutarabura bakamukura mu bantu. Bisobanura ngo umunyamibembe wese yabashizwe hanze y'igisagara vyaba vyakozwe n'abaherezi. Iyo mvira umugabo agwaye imibembe, abarongozi bamugaburira ivy'Imana nibo bamukura mu bantu, bakamutandukanya n'umuryango, bakamutandukanya n'umugore wiwe afise inda, bakamutandukanya n'umwana we amaze amezi 6 yaravutse, bakamuvana mu itongo ryiwe, bakamujana kure, bagakurikirana no kumenya yuko atagarutse. Mu yandi majambo abo bantu baba ari isoko ry'igikomere ciwe, baba bamubabaje. Ariko kandi uyu mugabo nawe canke uyu mugore agwaye imibembe akize, Imana ikoze igitangaza ari hiyo y'igisagara, hakurya y'igisagara agakira.
Imana yamugarukana mu bantu, imugarukanye mu bantu yaca agaruka muri ba baherezi. Imana yari yabahaye amategeko y'ingene basuzuma umuntu yakize. Sizantaye twumva mu ishengero umuntu yadukiza agahaguruka akavuga ngo yakize ingwara atani ibipapuro byo kwa muganga byo gukira, tugasigara turamaramara tugiye kumuhamba. No. Ariko kandi avuze ngo yakize, baba herezi nibo basubira bakamusuzuma bakamuraba ko yakize kugira ngo agaruke muri community yiwe. Byarafata nk'ukwezi bamusubiza inyuma, bamusuzuma, batanga ibimazi vyishimwe ku Mana, bamusuka kwa mavuta, bagira gute, bakora igikorwa c'impwemo, bamufasha gushima Imana kuco yakoze. Yaza kubiyereka mu ntumbero yo gushinga intahe y'Imana yakoze. Intahe y'Imana yakoze yagomba kugifatikanya nabo kugira ngo nabo bagishingire intahe y'uko Imana yakoze. Hejuru yo gukora examen medico bagaca bagaruka bagakora, uravyumva, na examen canke bagasuzuma bagakora operation y'ivy'impwemu kugira ngo asubire kwinjizwa muri processus yo guhumanurwa, kuko ingwara yari yaramuhumanije kugira ngo asubire kwambikwa izera agaruke mu bantu iyo mico yose yakurikijwe. Nibo bamwirukana ariko kandi nabo bamugarukana. Uyu munsi mu ishengero iyo baguhanye canke bagukosoye ucurivamo. Kuko abantu badatahura yuko igikorwa c'ubuherezi kibamwo gusananura kikabamwo no guhana. Ntitwahamagariwe kunezereza abantu, twahamagariwe kunezereza Imana. Ariko birantangaza, umuntu arakubwira ngo jewe narihuriye na Yesu. Aba banyamibembe bahuye na Yesu abakorera igitangaza. Ariko birantangaza ingene Yesu ubwiwe aguma basunikira kuri babandi babata, akababwira ngo murakize ariko genda mwiyereke. Muyandi majambo babandi babataramura ntibabataramuye kuko babanka, ariko babataramuye kuko hari cyanduje ubuzima bwanyu, asangwa hariho no gutunganywa ku buzima bwanyu. Jewe Yesu nkoze sinaje gusambura urutonde, ndi Imana y'urutonde. Nagukoreye igitangaza, ariko naho ndagukoreye igitangaza ndagusubije mu rutonde, kuko Yesu yaravuze ngo iyo ubwami bwiciyemo ibice bibiri ntibishobora guhaguruka, ntibushobora guhagarara, ariko burahenuka. Yesu ntiyigeze avuguruza urutonde yashizeho, ariko yavuze ngo sinaje gusambura ariko naje gushitsa. Ndi wa wundi ashitsa akabikora neza, ariko ntiyigeze aza gutandukanya ibintu cyangwa gusambura ivyo yashizeho. Yabarungitse amaze kubakiza abasubiza muri rwa rutonde hahandi nyene, kuko Imana idasambura ivyo yiyubakiye. Muri iyi myaka ine y'urushengero urimwo, y'iri hema urimwo, ngana kubwira ngo muri iki kibanza ugomba kuba uri umuntu asangwa muhemu yararakuzanye. Muri iki kibanza ugomba kuba uri umuntu witeguye no guhanwa bikeneye kuhanwa. Bibiliya ivuga ngo umwana w'igicibwa ntibamuhana, ariko umwana akundwa arahanwa, arakangirwa, kuko umuvyeyi aba yiteze yuko agira ico ashobora kuvamwo. Kuko rero umwungere wawe aba yiteze ko ari ico ashobora kuvamwo, ashobora kuguhana. Haleluya. Kuko ntiyiyamfuta ico uzovamwo. Ariko ngo iyo umwana ari gitabwa ntibakeneye kumenya ico azovamwo. Iyo akoze igafe bamukomera amashi, iyo akoze igafe baramureka, kuko ntibiteze, nta nico biteze azovamwo.
Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki niko ndavuga ihema? Mu ijambo ry'Imana, shengero ry'Imana, nico gituma nabwiye nti ngomba kuvuga nk'umungere. Mu ijambo ry'Imana hamye hari bicapo kuva kera mu isezerano rya kera. Bibiliya yamwitwigisha ubutegetsi bw'igihugu. Siko. Bibiliya ikatwigisha umuvugishwa. Bibiliya ikatwereka umuryango canke umuntu. Mu gihe ca Mose twumva Farao, uravyumva? Farao yarafasha amategeko mabi yonona Israeli, ariko muri Israeli Imana izana umuvugishwa, izana Mose, ishiraho na Aroni, kugira ngo abantu bariko barahohoterwa n'amategeko yo kwa Farao baremeshwe n'ijambo Imana yavuganye na Abrahamu bataravuka araheze imyaka 400, kugira ngo abantu b'Imana mu buzima bwabo bwa misi yose, naho hoba hariho uburongozi bubacinyije nko muri ico gihe, ariko kandi habeho n'ijambo ribaremesha rije riva ku Mana. Nico gituma Imana yabwiye Mose ngo ubakihema, ubakihema, kuko Imana yari ikeneye gusabana n'abantu bayo kugira ngo igende bamenyesha aho ubuzima bwabo bugeze, ikigomba gukora, kugira ngo ntibabone governance gusa mu rwego rw'igihugu, ariko bumve n'ijwi ry'Imana, hama ribarongorere baremeshe, ribamenyesha amasezerano y'Imana ari ku buzima bwabo. Iri hema Imana yari kuzanyemo kugira ngo uhumvire iciyumviro c'Imana. Mu bindi vyimviro vyinshi biri aho hanze, Imana igushira mu ishengero kugira ngo ikumvishe iciyumviro cayo. Numva umenga volume yanje ni nyinshi. Nivyo? Nimungabanye gatoya. Kuko nashushe. Bwana asifiwe sana, kumbure muri hoto. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nico gituma wamubona muri Bibiliya umuvugishwa, muri Bibiliya umwami, ariko kandi hamwe no kubona Mose nk'umuvugishwa hagurutse, agahagurutsa Aroni akaba umuvugishwa, agahagurutsa Miriam akaba umuririmbyi. Haleluya. Bagatwara ubwoko bw'Imana muri destine canke muri kazoza kabo, apana ka Farao, ariko kazoza k'Imana. Bwana asifiwe sana. Ugize gutya urashobora kumva muri Bibiliya umugabo yitwa Eli. Eli uramubona nk'umuvugishwa, ariko kandi Eli uramubona n'umugabo yagwanye n'abansi ba Israeli, n'umuntu ubuzima bwe bwose bwabaye ubwo kurwana n'Abafilistia. Ariko kandi ubonye Eli ugacubona umugore yitwa Ana, yari yifite probleme ziwe personnelle, nta mwana avyara, nta mwana yari bwaronke. Ukabona Eli Imana imukoresha guproteja Israeli, ariko kandi ukabona Ana mu nzu y'Imana, na wene Imana iri kimwishurira muri iryo hema, naho ryari ihema ry'umugabo asa n'uwaguye, ameze nk'uwikekeranya, atacerekwa, amwagiriza akamubwira ngo nimborego, kandi umugore ariko arizwa n'intuntu. Ariko ndabona Ana atamukengera ngo nuko atakibona canke atacerekwa, ariko Ana uyu mugabo ahejeje kwikosora akava Imana izoguha umwana, yaramwitabiye aje kumubarira avuga ngo sabwe databuja. Umukozi w'Imana asa n'uri karagwa, ariko uyu mugore yagumye amwubahiriza akamubwira ngo sabwe databuja. Umukozi w'Imana mu minsi kurikira Imana yonyene yiyiciye, ariko Ana agashishikara kumucira bugufi, nawe umenga ntakebona ntacerekwa. Si kubera Eli ahagaze canke adahagaze, ariko ni kubera Eli ari muri position, afise ikibanza arimwo. Eli yari umuherezi, naho yoba atakibona yovugishwa, kuko ni structure, n'urutonde Imana icamwo, rwaba ruhagaze canke rudahagaze. Imana yacu ni Imana y'urutonde, iravuga ngo genda wiyereka abaherezi. Ana yaraje ariyereka umuherezi, aravuga ngo sinaborewe, ariko nagahinda ko kutavyara. Ubundi nawe aramwitabira ati pore mama, excuse moi nihenze, ariko mama mu mwaka uzuzo bufise umwana w'umuhungu. Amaze no kumuronka aragaruka aramumwereka ati wa mwana Imana yampa. Aragaruka aramumushikiriza, kuko aho wasabiye niho n'intahe yawe igaruka. Rushobora kwakirira mw'ihema ngo ntugaruke gushimira mw'ihema. Murambona bakirisa kubona gutyo kuri audio canke kuri video, akaza kukurondera, akaza kukwaturira igafe yagize, ukamubaza ati be usengera muri life center,
oya ariko numvise ndongowe kuza kuri mwebwe nande nkakoza kuko urongowe kuza kuri jewe ngo numvise ukuntu wigisha uravyumva kabanza akagutapuka vyimba nawe gato kumva kuko hatari uravyumva aho kamuga tumviriza ndakubwira no gufasha ariko sishaka kugufasha kuko ikiguta umuhungu mwungere wawe ukaza kurondera ubutakuze conyene kirikwije kugira ngo cici gitangaza no gusengera n'abantu benshi nakira nkabarungika atanico ndabafashije kuko namaze kubona akajagari mu kwizera kwabo abantu bakunda batabazi abantu birukira bo batazinanye ariko ugatinya wa wundi mwamana kuko utinya ko azokuraba azi ijoro ryawe azi n'igitondo cawe azi n'igafe ryawe ariko asanga ari ahantu bagomba kumenya igafe ryawe ni mw'ihema Imana yaguhamagariyemo tugomba kukumenya mu nkomezi zawe tukakumenya no mu ntege nke zawe mu muryango bamenya umwana mu byo ashoboye bakamenya n'ivyo bamukiza kuko bazi intege nke ziwe mu muryango nta mwana bamenya muri capacité ntibamumenyere muri faiblesse Eglise uyu munsi iratakaje ubushobozi kuko abantu baba mwishengero nkuko babishaka kandi nkuko bavyumva ariko ntituba mwishengero ko tubishaka nuko tuvyumva tuba mwishengero uko we yabishatse kandi avyumva iyi si business yacu ni business yiwe ntugashake ko bakumenya mwishengero uri umunyengabire witanga ariko hagera intege nke zawe ukagenda kurondera ubugufashiriza i Buganda mana yanje mbwira mu nshato akajagari kagenda gusa reka muhira bamenye intege nke zawe kuko je nagufashiriza mu biro utari munsi y'ihema ryanje mbega ni wagwa nzobimenya mbega nutashishikara nzobimenya mbega ni wabura nzobimenya mbega ni wahinduka nzobimenya ntavyo nzomenya haleluya nico gituma Yesu atababwiye ngo mugaruki wanje Yesu ntiyababwiye ngo mugaruki wanje Yesu yabwiye ngo genda mwiyereka abaherezi genda mubabazi mubi wanyu babafashe jewe ico nakoze nagikoze ariko ni uravyumva ubu no museye dufise muri no myaka abakristo bavuga ngo je ngo ni Yesu gusa gujenga ivya maeglize ngo narabihevye gujenga ivya abakozi bana ngo jengo ni Yesu gujenge ni Yesu kana kubiki kintu kimubonye na Yesu njoo anakutumana pale anakuambia rudia pale haleluya ukavuga ngo hari ibitagenda neza pastor ameze gutya ateye uko agize gute Yesu akakubwira ngo nimba jewe namwemeye wewe ugororotse kugeza hehe ku buryo wo mukengera wowe undusha kugororoka iyi ni communauté y'abanyantege nke turimo amashengero yacu yose na communauté y'abanyantege nke bahuriye hamwe bagwaye hama muhemu yaragakora operation nanje ndakwigisha aracari karankora haleluya aracari karankora aracari karantegura aracari karambohora Yesu ashimwe cyane hari ivyo akiri karakora iyi ni communauté y'abantu tugomba kwakirana no mu ntege nke zacu kuko twese turabanyantege nke Yesu ashimwe cyane ariko nutaba wubahuka kugaragaza intege nke zawe ngaha ufise ikibazo c'ubwibone urisenga wacitse Imana yawe nyene ariko nimba utari Imana emera kuri umutsindwa uze kubaherezi uvuga uti jewe burya anya naho ntanga ikigira 10 bien nama nasimvye urugo umugore yarashizeho concert na nama nasimvye ibintu byose zageze nama nacomotse aha Jesse mfatika mbonye ijipo ndirukanka uravyumva niko ndagwaye aha niho hantu tuza kwerekana imibembe yacu ubugwayi bwacu bakadusuzuma bakaturaba Bwana asifiwe sana Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane mu gihe ca Yosefu Bibiri ivuga ngo haza Farao atazi Yosefu atangura gufata abisirayeli nabi mu gihe ca Danieli yabera icitegerereza ubwoko bw'Imana buri muri Babilone Bibiri ivuga ngo haza abandi bami batazi Danieli batangura kubagirira nabi ariko igihe cyose twama tubona hari abantu b'Imana bahagarara bakagwana n'ibibazo vyo hanze ariko kandi bakaba icitegererezo ku bwoko bw'Imana ingene bugomba guhagarara kuko Imana itigeze ishima yuko ijwi ry'ubuvugishwa ribura mu bwoko bwayo kugira ngo abantu nibabura inzira ariko abantu baronkeshwe direction no kumva icimana irikiravuga
rero mwishengero Imana irazi ikakugenderera ikakuremeshereza. Aha mu myaka 4 hariho abantu bari bafite ibyo bagiye bagwana navyo mu buzima. Reka ndabagira ikintu cantangaje mwishengero. Warubizi yuko rimwe na rimwe nk'abungera Imana idushira mu bibazo bisa n'ivyo murimo. Hari ibibazo ncamwo nkacamenya yuko Imana irikira bimponja ko kari nkacamenya ko no mwishengero hari abantu benshi bariko barabicamo. Suko mba ndi special ariko ni kibanza mpagazemwo. Haleluya. Imana ingirira ubuntu rw'icondi ikansanga mu kibanza mpagazemwo, ikamu imfungurwa, ikamu ubuntu bwawe, atari uko ndi gitangaza ariko kuko ndi mu kibanza canje. Vyahurirana nawe waje mw'ihema mu kibanza cawe utari inyererezi ukahurira n'ici Imana iriko iravuga. Nico gituma iyo tuza mu makoraniro yacu nk'abanyamugenzo tutiteze icyo tugiye kwakira ku Mana turahomba cyane, kuko ivyo tubabwira bigomba kuvangwa no kwizera kuri mu mitima yanyu. Iyi myaka 4 mufise umutima uhimbaza kugeza he? Turinjiye muri isomene ya anniversaire ariko mufise umutima uhimbaza Imana gute? Yesu mwahuye kugeza he muri kino kibanza? Nibihe yababikije, nibihe yabahaye, nibihe yashize mu buzima bwanyu igihe mwatonze imisi ya Mungu hano, igihe nabonye mwazanye abana banyu nkuko unya. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, nta kintu kibi nko kuba mu kintu ntukibemwo neza. Nasanze abantu b'abapagani batizera iyo bakora igafe bararikoranye. Nasanze hanze y'urushengero hariho perfection kurushiri mu rushengero. Tuba mu vy'Imana imyaka myinshi hama tukabikengera. Hama ahantu wari gukirira ntubukihakirira kuko urabikengera. Aba bantu ndababona bakize bagenda ngo ugiye he, ngo batubwiye tuje kuraba abahereze. None ntitwakize. None tuja kuraba tubarabirike ba. Wogiye je ndagiye kwa ntuze nuko nkunda kuvuga Gerard. Je ndagiye kwa Gerard. Wogiye he. Uravyumva? Jewe ndagiye je maze imisi ntabona kwitonga iwacu. Abantu bifatiye ama direction atandukanye. Ariko Yesu yabakijije wenyene nyene kubakiza avuga ngo genda mwiyereke. Ntivyari ibintu byo kwikemesha, sina defile de mode. Ariko Yesu yarazi yuko igitangaza kibicuzuye iyo cubahirije urutonde rwaco. Uyu munsi muri kino gitondo ndagomba kukubwira ngo hari urutonde rw'Imana, ni wagubahiriza ukarukunda ukarusherisa ukaruha agaciro. Muri urwo rutonde nyene Imana izoziha gusanze bitavuye yuko twe duhagaze neza canke duhagaze nabi, ariko bivuye kuri ya Mana igororoka ibona intambuko zawe ikavuga ngo uyu mwana kijya yacubashe kubera jewe nanje ngiye kugicamo ndamwubahiriza. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ndagomba kubona abana bo muri iri hema amaboko yanyu aduge hejuru muri kino kibanza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Numvise pastor hari ibintu avuga bimwe by'amaprograme mutitabira cyane. Ariko kandi twese dufise ibyo bibazo mu mashengero yacu. Abantu baritoraguza ivyo bajya n'ivyo bajamwo n'ivyo batajamwo. Ariko warubizi yuko umurongozi Imana imurongora bivanye n'abarongoye, kagira ivy'imuzeza bivanye n'abarongoye, bivanye n'ibigatanya muhangana navyo. Haleluya. Ugasanga ushobora kuba mu nzu y'Imana utari mu nzu y'Imana kuko uratoranya ivy'ujya. Ndibuka yuko kera mvange tukiri bato baraduha ivyo kurya bakaduha nk'umuceri n'ibiharage n'isombe. Murazi ko kenshi bitaryoshe nk'umuceri n'isombe vyonyene. Rero twe twaca duhaguruka rero ko twara abahungu 4 mu nzu yacu tugatangura tukabitandukanya, tugafata hafi nk'isaha yo gukuramo ibiharage byose birimo kugira ngo hasigare umuceri n'isombe. Uko niko abana bamera. Niyo mu nzu y'Imana uri kuratora ivy'ujya n'ivy'ubamo n'ivy'utabamwo atari kubwo impamvu zo kubura umwanya, reka rubugaba ubumeze nk'umwana yitoza, uravyumva, kandi mu bwenge bwiwe yibaza yuko icari karakora ari ciza, ariko umuvyeyi akurabira mu bumenyi bwiwe akabona ko uri umwana w'ikijuju. Bishitse rero ko
papa adusanga twakoze iyo gafe twaraheza kurya umuceri n'isombe agaca asanga ahantu twateretse ibiharage hasi ku meza agaca fata ivyo biharage mu bisubizemo tugaca dukora operation yo gusubiza ibiharage mu sahani agaca agaragara hejuru yacu ati bijye byaratubihira cette fois twabijya bitagira n'umuceri n'isombe tukabijya nka dessert. Haleluya. Tukavyimbya iminwe ikagereza hajya ariko agafunga ipepu akabikora tukabijya bikanye ariko tunamezeya tunamariza uravyumva kuko yarazi yuko mu biharage harimo proteine utu twana twonze tuconze uravyumva ntitwovamo tutanabiriye uravyumva c'est comme ça. Rero inzu yose igira urutonde rwayo. Rero nimba muri abana bo muri inzu muje mu rutonde rwayo umugisha wanyu uzoba uwuzuye nimwaja mu rutonde rwose ariko umugisha wanyu uzoba uwugabanutse ko nimwahitamwo ivyo mujya n'ivyo mutajya kuko so ntazoryohererwa uguhitamo kwanyu. Haleluya. Bwira mwicaye uti urutonde. Mugiye kwinjira mu mwaka wa 5 Yesu ashimwe cyane. Ariko ndasenga Imana ngo muri uyu mwaka wa 5 iyi nzu igira abahungu n'abakobwa b'urutonde. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kandi muri urwo rutonde Imana izorubasangamwo ibubahirize kuko Imana yarabwiye abikijije ngo nubwo ari jewe ndabakijije genda mwiyereke abahereza. Luka 2:25 kugeza kuri 38. Luka 2:25 kugeza kuri 38. Haleluya. Ibi biradufasha kuzokumva ibintu tugiye kwiga mu ndwiza aho tuvuga ibuye. Haleluya. Aho twibuka kuhoraho akititwararitse akitugiriye neza kandi ataratwibagira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nditeze muri iyi ndwi yuko hari ivyo Imana igomba kuzuza mu buzima bwacu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nditeze yuko hari aka modification gato Imana igiye kugusaba kugira hama gatume wakira ivyuzuye neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yaravuze ngo ijambo ryiwe yari haye icubahiro. Habuze gato aringanishe nayo. Yaravuze ngo yubahiriza ijambo ryiwe kugira ngo arishitse. Yaravuze ngo ivyo mwubatse vyiza bibaho byose bizohenuka nta tafari rizosigara kurindi ariko ijambo ryose ryakorotse riva mu kanwa kuhoraho. Haleluya. Iryo rizohaguma. Nimba ari ikintu Imana yubaha ni ijambo ryayo. Nimba ari ikintu Imana ihindira agashitsi ni ijambo ryayo. Haleluya. Kugeza naho na Yesu bwiwe nawe uko jambo n'ubumana nyene. Imana ni jambo birangana. Imana ni jambo. Imana yubaha ijambo n'ishengero rigomba kubaha ijambo. Nituriko turavyara mu ishengero aba expert bagomba kwikorera ibintu kuntu kwabo. Banariza ico bajya n'ico batajya. Banariza abavuga butumwa bo bakunda no batokunda. Uvuga yeruye, uvugira hejuru, uvugira hasi tukitoza. No, umuntu w'Imana yiyigisha guha agaciro cyose Imana ihaye agaciro. Kuko ico wubashe nico kizoba umugisha ku buzima bwawe. Suko Imana itagomvye kukugirira neza, ariko yarakubwiye ngo uri hehe mbega ntaco nakoze ko ntakubonye. Wiyereka abahereza. Aha. Wa murongo nabwira. 2 kuva kuri 26 gushika kuri 38. Aha niho hanyuma nsomye kandi nza guhereza. Kandi i Yerusalemu hari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeoni. Kandi mpwemu yera yari kuri we. Yari arorereye guhumurizwa kwa Abisirayeli. Yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajanwa na mpwemu mu rusengero. Abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nkuko umugenzo w'ivyagezwe waruri, aramwakira aramukikira ashima Imana ati databuja noneho
urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, ngo kabe umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simeyoni arabahezagira, abwira Mariya nyina wa Yesu ati, umve, ubu ashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi bavyuke, no kuzoba ikimenyetso kigawa, kandi nawe inkota izogucumita mu mutima, kugira ngo ivyiyumviro byo mu mitima myinshi bizoserugwe. Stop. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu amaze kuvuka, ndagomba mubone ingene Imana iyo tuza mu rushengero, ingene Imana ikora ibintu. Yesu amaze kuvuka, abavyeyi bazanye umwana kumushikiriza Imana nk'uko umugenzo wari usanzwe umeze. Umugenzo watumye Mariya na Yosefu baza kushikana umwana, kuko bari bubahirije ico Imana yavuze ngo ku munsi w'umunani umwana mumuzane mu rushengero. Cari gikorane gisanzwe bagiyemwo, baje gukora ivy'Imana isanzwe iba yarababwiye. Ariko bantu b'Imana ngira nababwire ngo Imana imisi yose yamiri mu vyayo. Shengero ry'Imana ntidushobora kwigenera aho Imana izodusanga. Ntidushobora kwigenera uburyo Imana ikora ibintu. Igihe Yesu yavukira mu ruhongore, mbega Imana ntiyabanye nabo? Yes. Mbega igihe abamarayika bamanuka mu ijuru bakaririmba indirimbo bakereka bungere bakarangira abantu aho Yesu ari, mbega nta gitangaza cahabaye? Yes. None ko igitangaza cabereye hanze, abantu bagarike kugaruka indani. None ko Imana yagukoreye igitangaza ugasengera n'umuvuga butumwa kuri ekran canke kuri YouTube, none ugiye gutangura gusengera muhira urahagaritse kuza mw'ihema ngo Imana mahuriye kuri MC canke kuri ekran canke kuri YouTube. Mberega ubu byo gusanga ntibigikane ngo je ngo ndatsa YouTube ngo ncara ngo TDJX, nkagira gutya ngo ndaba Joel Austin, nkagira gutya ngo je ngo birankwiye ngo vraiment ngo bo bigisha ngo ibintu ngo bigezweho ngo bigeze gutenga, ariko ngo babu reka nakubwirega muntu w'Imana, wewe nta burenganzira ufise bwo kunegura inzira z'Imana. Uji ivyo avuga arakoreshwa hajya ahantu. Ariko kandi iyo aba Mariya na Yosefu ibitangaza n'abamarayika babagendeye muri bwa bwato hari i Betlehemu, iyo abavyari bikwiye bari kwigumira hajya ahantu baronka visitation from binguni, ijuru rikabagendera, ntibari kugaruka. Ariko bibuka yuko imigenzi babwira yuko bagaruka aho umwana yavukiye, bakaza kwiyereka abaherezi, bazana kana kabo ku baherezi. Abamarayika bari baramaze kuvugishwa, ariko n'abamarayika bari baravugishijwe, Mariya yaragikeneye ubuvugishwa bwo bumureze. Indya zo hanze ziraryoha kuko ziri mu kuboko gushasha, ariko indya zo hanze ntizikuza abana, indya zo hanze ntizogutunga, ariko indya zo mu nzu. Umuvyeyi abazi na regime aguha, arazi kukarigwa n'ama intestin, arazi kudakunda amavuta menshi. Igihe wokubita izo hanze zikakuryora ko zirimo amavuta menshi ariko ugataha uribwa, ariko umuvyeyi arabwira umukozi ati gabanya aya mavuta kubera Karine amera gutya hanya, ongabanya kunyo kubera naka kamugwa nabi. Gira iki niki, indya zo mu nzu ziri approprié kuri besoin z'abana bo mu nzu. Imana nta karimbi ifise, ikorera hanze ariko kandi ikanakorera no mu nzu, ariko indya zo hanze ntizintera gukengera izo mu nzu. Nivyo abantu b'Imana. Nta muntu yaronse profesi y'abamarayika nka Mariya. N'abamajusi baraza baravugishwa bazanye inzahabu, ariko hamwe n'ivyo atwara umwana mu nzu y'Imana. Ashitse Bibiri ivuga ngo uwo munsi yaje ngo mpemu yera ako kanya arongora umutama Simeyoni.
nawe aza mu rushengero arongowe na mpwemu yera, kuko Imana yabonye ko Mariya atwaye Yesu mu rushengero. Imana ivyura mutama Simeoni kugira ngo aze kuhankontra Yesu. Simeoni amufashe aravuga ngo umusavyi wawe noshaka nkivira mu isi, kuko umusavyi wawe arabonye agakiza. Wari baranyemereye ko ntazopfa ntabonye ibi, uyu munsi wamvyuye mu gatondo kugira ngo mbone uyu mwana. Acarongereza ko ati uyu mwana aje kugira ngo benshi bagwe abandi bavyuke, ariko we mama w'umwana uyu mwana bizogucumita mu mutima. Mariya ngo ayo majambo arayakira arayabika. Ico nico camutumye ku musaraba Mariya adata amakanzu. Mariya ntiyabaye nk'aba bagore bahamba bavuze urwamo bagira gutya, oya, yari afise serenite, kuko kuva imyaka 33 umwana avuka yarabwiwe ko icumi rizomucumita mu mutima. Mariya yagiye kurindira mpwemu yera hamwe n'intumwa. Mariya ntiyigeze avangirwa no kubura umwana, ariko Mariya mu nzu y'Imana, mw'ihema ry'Imana, mu kanwa k'umuherezi, Mariya yararonkeye ijambo ryari rifise kazoza ko muri 33 ans. Aho Imana yoguha ijambo ryo muri 2035, aho Imana yoguha ijambo ryo muri 2040. Haleluya! Kuko Imana ishobora kuvuga kare kugira ngo hakiri kare itegure umutima wawe. Ariko iyo tudakengera ihema, Imana yo mw'ihema nayo irasanga abantu bayo ikavugana nabo. Akavuga ku bana mwibungenze, akavuga ku bana mukikije mu maboko, akavuga ku nzoya zanyu igihe ataco muraba murabona. Ariko Imana igategekanya ngo uyu mwana umunsi umuvyeyi azomuzana mw'ihema nzohamuhera message. Tumaze imyaka 4 tuza ngaha kugira ngo duhabwe message, ariko bamwe nibameze nka Mariya. Mariya ngo aya majambo yayabitse mu mutima. Amajambo arashobora gutakara akibwa n'inyoni, amajambo arashobora kugwa ku mabuye atukayibwa kuko tutayabitse ku mutima. Ariko ndabingize ngo mu myaka ikurikira ijambo ryose rigabugwa hano hantu muryakire muribike mu mutima, kuko Imana ivuga mu minsi ordinaire ikavuga pour des jours extraordinaires. Umunsi usanzwe Mariya yarumvise ko afise umubeba atoroshe, ku buryo n'igihe ca 12 ans umuhungu wiwe yamucomotse akamubwira ati mama we ntuzi ko je bikwiriye ko nitwareka business ya daddy. Mariya ntiyaciye amuhariza ngo bawumvira ngo atanguye rebellion, yaciye ahora kuko yarazi. Yamenyeye hehe hari amabanga duhabwa mw'ihema tudasanga ahandi, ariko akaduha kumenya ingene twifata mu bintu kuko twabwiwe. Ndangiriza muntu w'Imana, ndangiriza. Erega mu nzu y'Imana ni hari umuntu umwe avuga, oya, hari undi mumere rero wewe mupfakazi yikonsakre ku Mana. Aho waruteye kandi hariho Ana, hariho Ana avugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri, yari mutamakazi wa kera. Vraiment yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi, ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Ako kanya acaraza ashima Imana, avuga ivya Yesu, abibwira abari barorereye ugucungurwa ku Yerusalemu bose. Haleluya, amen. Avuga ivya Yesu abibwira abande? Yavuze ivya Yesu yaramuzi? No, yari yaramubwiye. Myaka yose yabaye mu rusengero, uyu munsi yarawurindiriye. Abonye Yesu arabivuga, abantu bose bamenye ivy'uyo mwana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ni bande bazi yuko Yesu yamye atuka abafarisayo n'abasadukayo n'abaherezi bakijyagiye? Ni bande bazi ko Yesu yamye abakankamira? Yabita indyarya, yabita imva, yabita inzoka. Sindabona umuntu atukana nk'uyu mwami wacu. Yarabise amajambo ntosubiramo ngo nimuntera amabuye, kandi nico gituma imisi yose predikasiyo ziwe zahera bamuherekezesha amabuye. Si protokole yamuherekeza, amabuye derrière.
ariko ni gute ahantu yita ngo mwamva mwanjyajya ariho bazana uyo mwana akaharonkera amajambo? Ni gute aho hantu hari urupfu ariko wameye mutahakaba ubuzima? Ni gute Imana ishobora kuvanga ivyo bintu ikavyiro turuvamo n'icanganyikirwe nk'uko abakristo muri 2019 bacanganyikirwa? Ni gute Yesu yaja muri ayo masengero agaya bamuha umuzingo akazingurura agaca basomera Yesaya 61 akavuga ngo muhemu uhoraho ari kuri jewe, ati iri jambo mwahora muri somo uyu munsi rirashitse. Abantu bose bati akagahungu karasasa. Uravyumva? Ariko raba exactitude bigomba kwerekana ngo ihema naho ryacafujwe Imana niyigeze rikengera. Si kubera ishengero ryacafujwe uyu munsi abaririmo borikengera. Nimba abantu bagomba kubaha ihema ry'Imana ni twebwe, kuko tuzi yuko naho ryacafujwe Yesu ntiyavuze kazoza gutora abahambaye n'abakomeye bo mu isi. Yesu ntiyavuze kazoza gutora aba VIPs bo mu isi. Yesu yavuze ngo nzoza gutora ishengero ryanje, nzoza gutora ishengero ryanje. Ryarindi dukritika, ryarindi tuvuga ngo riracafuye, ryarindi tuvuga ngo ririmo intege nke, ryarindi tuvuga ngo ririmo aba escrow, ryarindi tuvuga ngo ririmo ababandi. Yesu nijya azoza gutora. Sinshobora kugaya ico umwami wanje atagaye. Muhemu yera niwe main d'œuvre yahawe ishengero ngo azodutegura, adutegure kugira ngo niyaza kudutora tuzobe dusa neza. Uko tubona dusa siko tuzobandanya dusa. Intege nk'utubona nasizo tuzobandanya dufise. Ukunanirwa mfise siko nzobandanya mfise. Maze kunesha bimwe n'ibindi nzobinesha, kuko muhemu yera yaratanzwe ari mu isi ariko arakora, akorera ishengero, akorera imiryango iri ngaha. Mama rema papa nahakiri umugafere, muhemu yera umwizigire azomukosora atamunyosha, nawe wari karagukosora. Ariko kandi muri iri hema twitege guhura n'impamba idutuma imisi yacu irengana, tutavangiwe, tutaguye, tudatutse Imana, ariko dushishikaye kuyubaha. Kuko hejya y'iherezo ry'ibihe muzovuga ngo muri rya hema narahawe imfungurwa zatumye ndangiza imyaka. Nakijijwe mfise imyaka 18, nkwije imyaka 19. No musi mwana wanje mukuru afise imyaka 19. Ejo bundi nagiye kumushikana muri universite. Vraiment. Je n'umukeshuru wanje indwi ziheze twarakwije imyaka 20 ya mariage. Twahuye kubera Yesu. Tumenyanira mu nzu y'Imana. Uhorayo yatugiriye neza muri vyinshi. Kandi uyu munsi aracadutangaza. Ariko kandi muhemu yaracadukorera. Hari ivyo Imana iriko irakora. Haleluya. Haleluya. Ndi ngaha kugushingira intango ubwizigirwa bw'Imana buzogutangaza. Ariko kandi genda wiyereka abaherezi. Genda wiyereka abaherezi. Mu myaka 27 y'agakiza nimba ariyo jomodi nibaza kariyo, nabonye abakristo bavangirwa, nabonye abakristo badendebukirwa n'ivy'Imana, nabonye abakristo bavangirwa bakira inyigisho zimwe abandi bagira gute, nabonye ibintu vyinshi. Ariko kandi biva ku kintu kimwe, mwige kubaha ivy'Imana yubaha, mwige gukunda urutonde rw'Imana naho muwa mutarabanya rutonde, mwige kugorogwa nayo kuko ici dutwaramo cose kiri mu nyungu zacu. Ndarangije mvuga ngo mumaze imyaka 4 hano hantu. Haleluya. Ariko munyemere ndababwira iki kintu kimwe, mu yindi myaka yose usigaje kuba hano hantu habe bantu b'Imana nimukora ikintu mugiherezeko, nimukora ikintu mugikore neza, canke mugihebe. Nimukaba abantu bakonsoma ikintu mu gice ntibaheze vyose, kuko birababaje gutakaza igice c'inguvu utazoronka ikindi gice c'umugisha. Reka ic'Imana yadutahuje tukigenderemo tugikore neza. Niya naduhemukira tuze tubwiye ngo wewe warahemutse. Ariko kuko nzi ko itazi kubesha, ni twebwe tuyigira ababeshi mu nyuma tukababazwa nuko hari ivyo itakoze, atari uko itashatse kubikora, nuko twabaye abantu bagira igice c'urugendo ariko bakitega ukunengesera kumugisha. Ndarangije vuga ngo nta mugisha hatabayeho gukonsoma igikombe cose c'Imana.
haguruka dusenga Imana. Haleluya. Genda mwiyereke abaherezi. Mu myaka yanje y'ubwungere narabonye yuko abakristo bavuga ubuzima bwabo, kuko hari imico tuvamo ivuga ngo ni ivyanje, ngo vie privée. Ako erega niyo umuntu apfira muri privé, nimba gupfa kwawe ugomba ko kuba privé, tandis que igihe urupfu rumaze kuba consommer rucika public, urugo rwawe rukaba ruko rurasha, ukanga kubibwira umwungere kubera mufise aho mwicara n'ingene babazi. Dufise imico y'igipfasoni idutuma bitunanira kugumbira imico y'impwemu. Imico yacu ikatubwira ngo nyegeza, Imana ikavuga ngo atura. Ariko nimwamara gukoranya conseil de famille, bagatanga gukora ivyegeranyo vy'ukwahukana, ukabona abantu baritosoye baraze ngo pase ngo twatubakeneye ngo arakabazo kwa dufise. Umuntu akaza kubwira ikibazo kimaze 8 ans, ariko kuko kimaze kuja habona atagishobora kukinyegeza, niho wewe nka pastor adesize kuza kubikubwira, ukavuga uti none abantu b'Imana mubayeho gute? Igihe bagwara imibembe birutse kwiyereka abaherezi, igihe bakira babwiye kuja kubwira abaherezi, igihe babaherekeza mwubaka mwabatwaye mu rushengero muvuga mu ndimi, igihe mubahamagara mugira mwahukane bo batarahukana mwahora mubabwira ubutumwa, ubwana bwabo bugafuka umuntu. None ni bande ukwiye kubwira ubwa mbere, bo canke jewe? Kuko je dusangiye ivyizegwa, dusangiye ni kumenya Imana. Ni wanka kumbwira uzoza kumbwira bigira bibomoke canke mutanguye kuticarana. Igihe Yesu yababwira ngo genda mwiyereka abaherezi, yagomba kubigisha ubusabane bugomba kuba mw'ihema ry'Imana. Iyi migenderanire yacu mu rushengero iba y'ubujyajya niyo gukamufra. Ntitumenya neza uko tubafasha kuko tutamenya uko mugwaye. Narabonye abantu baja gufata ingingo zibi ku buzima bwabo bagatabagwa nuko yakurondeye akaguhanuza. Ntutegerezwa kunyumvira ivyo nakubwiye. Ariko muri ubwo busabane nico kintu kigutuma wubaha ubuherezi, nico n'Imana iza naho no buri ubwenge bwo kugutabara. Imana ikarungika n'igikona kikagutabara kukivuga ngo uyu muntu yubashe ivyanje aja no kumuherezi w'impumyi niyamufasha, ariko kuko yubashe protocole yanje nanje ngiye kumwubahiriza, ngiye kumutabara. Erega si affaire y'abantu, ariko kandi ni principe z'Imana. Imana ni Imana y'ingingo ngendegwako. Imana ni Imana ifise urutonde rwayo. Iyo uruciye uruhande birakugora no kuyihamagara kuko Satana akoresha ivyo kukwagiriza. Waja gusenga ukabura autorite muri prière kuko Satana ngo ni wabikoze uko. Nico gituma birivuga ngo esinge nari ivy'igikundiro y'abavukana babana nyakubana. Église ni famille, ni communion. Si bikorane, si indirimbo, ariko n'ubusabane. Uko kunywana gutuma ngo amavuta atemba nko ku mutwe wa Aroni akamanuka agashika ku bushozo bw'impuzu hari yepfo. Ni harmonie, Yesu ashimwe cyane. Ni onction itemba ikava hejuru, Yesu ashimwe cyane. Hari inyishu zawe mw'ihema Imana yakurongoyemo. Hari inyishu zawe hano hantu, ariko ntujye igipande c'umukate, ariko jya umukate wose. Kuko urugendo rwawe ruracari rurerure. Haleluya. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro. Ndagushimiye iki gitondo ciza, ndagushimiye uyu munsi mwiza.
ndagushima Mana ko ari wowe wagenye Mose uramubwira ngo shinga ihema uryubake nko mu rutonde rw'ingene bimeze mu ijuru. Mana washimye ku ihema ryawe riba hagati mu bantu bawe, ubwoko bwawe bwamye bujana n'ihema, aho baje hose hari ihema. Mana no mu gihe ca Dawidi aravuga ngo ngiye kukubakira, Salomo arakubakira, bakubakira ingoro. Mana uravuga ngo uzoza muri iyi ngoro niyasenga naho yoba umunyamahanga nzomwishura. Mana wamye wigaragaza mu ihema ryawe. Mana no mu gihe ca Yesu urigaragaza mu ihema, igihe c'intumwa ku munsi wa Pentekote iryo hema uryubaka mu bushobozi bwa mpemu yera, abantu bavuga indimi zishasha, abizera baraboneka, ubutumwa bukwira kure, ugenda uvugira mu mazu, uvugira mu makoraniro, ugenda ugaragaza ingabire zawe. Uri Imana yo mu ihema. Uyu munsi tuje hano guhimbaza imyaka 4 y'iri hema. Ndagushimiye ibyakorekeye hano hantu, ndagushimiye ibyiza byabaye aha, ndagushima amajambo yatangiwe aha, ndagushima ibitangaza byakoreye aha, ndagushima abantu bishuriwe aha, ndagushima abantu babonye kugira neza kwawe, ndagushima ibikorwa byiza wakoreye muri kino kibanza, ndagushima ukwigaragaza kwawe, ndagushimira ubushobozi bwawe. Mana wakoze muri kino gitondo. Mana usuye kutwigisha ku ihema, aho twimenyera, aho amajambo atubwira abo turibo, aho impamba y'ubuzima, aho inkota y'ubuzima, aho inyishu y'ubuzima, aho umuco w'ubuzima tuwukura. Mana iyi ni inzu y'ubuntu bwawe, ndagushimira ubuntu bwawe bwigaragarije muri kino kibanza y'imyaka yose. Tugarutse nka wa munyamahanga kugushimira ivyo wakoze, amajwi yacu araduze kugushimira ivyo wakoze. Turagarutse kuri wowe kukubwira ngo warakoze, turagarutse kuri wowe kukubwira ngo ntivyari vyoroshe, watugiriye neza, wadukoreye bikomeye, watuzigamiye ahantu, watugwaniriye intambara nyinshi, waduhereye amajambo yo kuturemesha, waduhereye amajambo yo kwihangana, waduhereye amajambo yo gukomezwa, waduhereye amajambo y'uburongozi, waduhereye umuco, waduhereye abana, waduhereye ingo, waduhereye byinshi. Ndagomba kumva ijwi ry'umuntu wese afise icyo yaronkeye aha hantu agishimira Imana. Ndagomba kumva ijwi ryawe, ndagomba kumva ugwamo. Nta ushima mu gacerere, ariko nimba dushima tuvyeruye. Shima ico Imana yakoreye aha hantu, n'igiki yakoze, n'irihe jambo yaguhaye, n'iyihe ngwara wakiriye aha, n'ubuhe bumuga wakiriye aha, n'ikihe kintu Imana yakoreye hano hantu, n'iyihe promotion y'akazi yaguhereye aha hantu, n'uruhe rugo rwawe yafashirije aha hantu, n'uyuhe munyeshuri yafashirije aha hantu. Waraje umunsi umwe wakira ijambo rihindura ubuzima bwawe, waraje uhabwa ijambo wihebuye rigusubizamo inkomezi. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye muri iri hema, ndagushimira muri iri hema, ndagushimira ivyo ntazi vyahabereye, ndagushimira ibikomeye vyahabereye, ndagushimira Mana, ndagushimira iki gicaniro, ndagushimira amasengesho yakivuyemwo, ndagushimira inyishu zakivuyemwo, ndagushima Papa, ndagushima umubiri wubakiwe hano hantu, ndagushima ingingo zubakiwe hano hantu, ndagushima ishengero ryubakiwe hano hantu, ndagushimira. Twagarutse Papa, twagarutse Papa, twagarutse Papa, twagarutse Papa, twagarutse kukubwira ngo vyari bikomeye, twagarutse kukubwira ngo vyari vyiza, twagarutse kukubwira ngo watugiriye neza, kandi nubu uracadutabaye, kandi nubu uracatugiriye neza. Turagushimira intango, turagushimira ibihambaye, turagushimira umuntu yakirijwe hano hantu, turagushimira umuntu yabohokeye hano hantu, turagushimira wavuye mu vyimviro vyo kwiyahura ari hano hantu, turagushimira wari waravangiwe akaremesherezwa hano hantu. Turagushima. Sheketelebo seteleko telebo, sheketelebo seteleko. Fata ukuboko kuwo muri kumushimira Imana,
umushimira Imana uwo muhagararanye kuri uyu munsi. Leketelebro. Haleluya. Yaraguherekeje muri iri koraniro ry'amashimwe no gutazira. Bamwe muricarana kuva imyaka iraheze. Haleluya. Mushimira Imana. Utinya gushimira Imana uyu muntu duhagararanye kuko yambereye umugisha imyaka nabaye hano hantu. Namye ndahamusanga batubwiye kuramukanya twaramukanije. Yamye amfasha gutora umurongo ntatahuye canke ntaronse. Ndagushimira umuntu wese ari hano hantu. Ndagushimira inkingi z'inzu. Ndagushimira inkingi z'inzu. Ndagushimira inkingi z'inzu. Ndagushimira iki gicaniro. Ndagushimira iki gicaniro. Ndagushimira impact y'inzu. Ndagushimira ndagushimira marayika w'inzu. Ndagushimira Mana ijambo muri iyi nzu. Ndagushimira Mana uguhemburwa muri iyi nzu. Ndagushimira Mana ivyo wagiye ukora. Mana muri indwi turi ngaha gushima. Turi ngaha gushima. Turi ngaha gukenguruka. Turi ngaha kukubwira ngo iyo ataba wewe ntavyo twari gushobora. Iyo ataba wewe ntavyo twari gushobora. Nta buhinga bwacu bwabayemwo, ariko wewe niwe muhinga. Niwe ubaka ishengero ryawe. Niwe ubaka ishengero ryawe. Shekatelebosa. Kishetelebosa tele. Kitelebosha telekotelebo. Shekatelebosa telekotelebo. Oh, tugarutse kuri wowe mwami kukubwira ngo warakoze papa. Kukubwira ngo warakoze papa. Tugarutse twerura tubivuga n'amajwi yacu. Kukubwira ngo warakoze papa. Warakoze papa. Warakoze papa. Warakoze papa. Warakoze papa. Warakoze kuba le centre. Warakoze kuba le centre. Warakoze chaque weekend kutwibutsa. Warakoze chaque weekend kutwibutsa. Warakoze ya misi wari kurahangana n'ubutungane washika ngaho ukaremeshwa. Warakoze Mana wa munsi rudandazo rwariko rugenda nabi ukandemesha. Warakoze wa munsi mu kazi nari menase ukandemesha. Warakoze Mana warandindishije. Warakoze Mana ahantu warantereye intege. Warakoze Mana warasharjije bateri yanje igihe yari kirazima ukoresheje muri kino kibanza. Warakoze warampaye amazi akanye mu bushuhe ndi hano hantu. Warampaye umutsima wampaye kugenda iyindi minsi. Warakoze. Shekateleko. Tekesetelebo soteleko. Shekateleko tielebo. Lendeleko telebo soteleko. Leketielebo soteleko. Shandeleko tielebo soteleko.